bakunzi mwamwe mudukurikira mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 twinjiyemo, ndabifurije umwaka mwiza cane. Mu nkundire ndabashimire ingene twayaze, ingene mwage muratwandikira, ingene mwage muraha abandi ubutumwa bwiza ku ma audio, kuri video, kuri Facebook n'ahandi mwagiye murabusangira ku ma WhatsApp. Imana ibahezagire cane. Ndifurije umwaka mwiza bene data mwese abakijijwe, ndifurije umwaka mwiza nabo batarakizwa kugira ngo uyu mwaka mukizwe. Mu nkundire nifurize umwaka mwiza abo dukorana mu ishengero rya Vivante, abo dusangiye kurongora ubusho bw'Imana, abo dusangiye gukorera abantu b'Imana mu kutabara biciye mu mavuriro, mu mashure no mu bindi bikorwa vy'ikigongwe n'ivy'amajambere mw'ishirahamwe rya IRM, African Revival Ministries, canke Ministère du Réveil en Afrique. Imana ibahezagire mwese abavivante mwese aho muri kw'isi yose. Ndabaramukije amahoro ya Kristo, ndabifuriza umwaka mwiza. Turasangira ijambo riri mu gitabo c'Itanguriro igice ca 21, Itanguriro igice ca 21 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Handitse ngo, Uhoraho agendera Sara nk'uko yavuze, kandi amugirira nk'uko yamubariye. Sara asama inda, avyana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe, mu gihe cashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye nyene. Imana ishimwe cane. Mukundwa, uyu mwaka twawutazira umwaka wo kugendererwa n'Imana. Uribaza uti mbega akurahe amajambo nk'aya, ingene umwaka wita? Biva mu masengesho canke mu bihe tuba tugezemo, yaba mu gikorwa c'Imana canke kw'isi, tuyaga n'Imana ikaturongora kuri ivyo. Ibi vyavuye kuri bene data mu gihugu ca Senegal. Nari maze igihe ndiko ndakorera mvuga y'ubutumwa bwiza, nayaze n'abantu benshi sanga bagenderewe n'umwami Yesu, kandi n'abantu bari mu idini ritemera Kristo, yaba umushoferi yadutwara, yaba abana bato, yaba abakijijwe. Yesu yarabasanze mu cumba, abandi abasanga mu isengero. Ndiko ndasenga saba Imana ijambo, umuntu arantelefona mbarira uko kugendererwa. Numva ngo mbarira abantu b'Imana bitege kugendererwa n'umwami Yesu, kugendererwa n'umwami Imana. Uyu mwaka rero twawise umwaka wo kugendererwa n'Uhoraho. Umbareho muri kumuti kaze mu mwaka wo kugendererwa n'Uhoraho. Imana ikugenderere. Imana ngo igenderera Sara. Urambara uti none kugendererwa n'Imana bihuriye he n'umwaka canke n'igihe? Bibiliya yavuze ngo Uhoraho agendera Sara nk'uko yavuze, kandi amugirira nk'uko yamubariye. Sara asama inda, avyana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe, mu gihe cashinzwe. Kugendererwa n'Imana bikorera mu gihe. Hari igihe cashinzwe. Witege kugendererwa nawe muri uyu mwaka, witege kugendererwa nawe muri uku kwezi, mu munsi munaka, mw'isaha inaka, mu musegonda munaka, igihe kinaka. Witege kugendererwa n'Uhoraho nk'uko yagusezeraniye. Imana ishimwe cane. Iyo wagenderewe n'Uhoraho hari ibintu biba. Iyo wagenderewe n'Uhoraho hari ibintu vyuguruka. Inda ya Sara yarugurutse, inda ya Aburahamu yarugurutse. Cane cane Sara, inda yiwe yarugurutse, avyara umwana. Sinzi ico wizere ko cuguruka. Kumbure wizere kuronka ikibondo, kumbure akazi kuguruke, business, projet ufise, ico witeguye cose. Ntuterere hasi, ntureke gutegura, ntureke kwiyumvira, ntureke gusenga, ntureke kwiga icokogwa ico cose, kuko Imana niyakugenderera biruguruka. Iyo Imana akugendere habaho guhozwa, habaho gutwenzwa. Aha nyene mu gice ca 21 twasomye ku murongo wa 5 ngo Sara aravuga, umurongo wa 6, Sara aravuga ati Imana irantwengeje, kandi abazovyumva bose bizobatwenza nkanje.
uhoraho akugenderere aguhoze muri uyu mwaka, agutwenze aho waririye uhatwengere, aho wakengerewe uhatwengere, aho wababariye uhatwengere, uhanagurirwa amosozi. Ntutwenge wenyene, ariko n'abazovyumva bose batwenge. Umuryango wawe unezeranwe nawe, abagukunda banezeranwe nawe, abakubabaye banezeranwe nawe. Imana ishimwe cyane. Iyo wagenderewe kandi mu gihe ubera abandi umugisha. Kuri umurongo w'indwi ngo ati hari uwogize ico abarira Aburahamu ngo Sara azokonsa abana, yamara amvyaye k'umwana w'umuhungu mu butama bwiwe. Hari uwo bariye Aburahamu, hari uwo bariye ugukoresha ngo uyu hari ico tuzomuronkako, hari uwo bariye umuryango wawe ngo uyu mwana hari ico azodufasha, canke uyu canke urya. Reka bibe nk'uko Sara yavuze, ugenderwe n'uhoraho, ubere umugisha abawe, ubere umugisha umuvukana, umubana, umukorana, abukoresha, abagukoresha, aho uri hose ubere umugisha abandi. Imana ishimwe cyane. Hari byinshi novuga bijanye no kugenderwa n'uhoraho, tuzogenda turabiyaga, ntaho biheza byose. Mugabo iyo wagendewe n'uhoraho nawe hari ico ukora. Aburahamu ku murongo wa 3 ngo umwana Aburahamu yavyaye amwita Isaka, uwo yavyanye na Sara. Umurongo wa 4, Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse nk'uko Imana yamubariye. Iyo wagenderewe urumvira ico Imana yakwarira gikora. Iyo wagenderewe ushitsa isezerano. Iyo wagenderewe urumvira, ugendera mu kumvira no gushitsa ico wiyemeje. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 4 umurongo wa 31 haravuga ngo bamenye ko uhoraho yagendera Abisirayeli, ngo baremera, barunama, barasenga. Muri uyu mwaka kugenderwa n'uhoraho, amasengesho yawe aduge, ubu umuntu asenga, ntuba umuntu yuzuye amaganya, ntuba umuntu yuzuye kwidodomba, ubu umuntu yuzuye gusenga no kuyaga n'Imana no kugendana n'Imana mu ijambo ryayo, mu migendanire yo gusenga. Imana ishimwe cyane. Bitume wiga guhimbaza Imana, guca bugufi gusumvya uko wahora ubigira. Reka ndekere ngaha, ibindi tuzobiyaga. Ndakubarire ngo arashobora no kugendera abawe batarakizwa. Mu gitabo ca 2 mu cete ca mbere ca Petero, cete ca mbere ca Petero igice ca 2 umurongo wa 12 aravuga ngo mwifate neza mu batemera Imana, naho bavuga nabi barashobora guhindura babonye ingeso zanyu nziza mu gihe Imana ibagendereye. Ndavuze ngo n'abatubaha Imana barashobora kugenderwa n'Imana. Wizere ko Imana izogendera abiwawe batarakizwa, bamwe batahora basenga, bamwe batahora bemera ivyo babarira. Witege ko hari umunsi nawe bazogendererwa. Imana irashoboye kubagenderera. Rusi mu gitabo ca Rusi igice ca 1 umurongo wa 6 ngo Naomi ngo arikora asubira iwabo, ngo kuko yumvise ko Imana yagendereye abantu bayo, abantu biwabo. Ndagusengera ngo nawe uze wumve inkuru yuko Imana yagendereye abiwanyu, yagendereye abawe abukunda. Ndakwifurije kumva inkuru nziza yuko Imana yagendereye abawe. Ndakwifurije kugenderwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ikugendere, abansi basanzare. Ugira umwaka mwiza 2020, umwaka kugenderwa n'Imana. Nawe kumvise uyu muhamagaro, witege ngo witeze kumwakira ariyeza. Umwaka wiyeze witeze kugenderwa n'uhoraho. Wirinde gupfa ibyo uvuze, kuko uzi ko umwanya wari wose uhoraho kugenderera akagukorera ibyo yagusezeranye nk'uko yabivuze. N'umwizigirwa no kubikora azobikora. Ntacegwa, ntazimira, ntasaza. Arazi adresi yawe, arazi aho uri, arazi ico yakubariye. Imana iguhezagire, ugire umwaka mwiza wo kugendererwa n'uhoraho, uhozwe, utwenzwe nawe muri kumwe, bikuviremo gusenga no kumvira no kwiyeza, kandi wugurura amatwi yawe wumve ingene Imana yagendereye bene wanyu, yagendereye abawe, yagendereye babandi wasengeye, yagendereye ivyawe. N'umwana wari kure umenye ngo Imana iramugenderera. Imana ibahezagire. Murakoze kudutega yombi. Umwaka mwiza cyane.